Nitwa Niyongabo Jules, ndubatse nkaba mfise abana babiri, ndi umuntu yikorera utwiwe, nkaba ndi umuconsultant, nkaba kandi umu entrepreneur, sanzwe ndi umupasitori, hama nkaba ndi ngaha nk'uwigenga nimero 23 mu matora y'abashinga amateka mu ntara ya Bujumbura yagutse. Ico twokungura ku Burundi uko bumeze uno munsi ni uguharanira amategeko, kuzana intwari ibereye kugira ngo inzego zubahirizwe, zubahane hagati yazo, umuntu wese mucajejwe akore uko agomba kugikora nuko bikwiye kabikora, maze iterambere mu Barundi risasagara impande zose. Intwari ibereye ishobora kubahiriza amategeko, intwari ibereye ishobora kubahiriza atakazi na muntu, ishobora gutuma abantu mu bwigenge bwabo bubahirizwa impande zose. Intwari ibereye ituma turonka abantu mu nzego za leta babikora bakabikora neza, mu nama nshinga amateka canke mu butungane bikagenda neza. Hejuru ya vyose amashirahamwe n'amahinguriro ya leta bigatunganywa ku rugezo rwaho ushobora kuzanira umwimbu ukwiye, ushobora gukwira abarundi bose, tukanka umusesekara ushobora mu makungu. Abajene bazoronka umuntu abavugira, atahura ibibazo barimwo, atahura ingorane zabo, yanka akarenganya ko kenshi urwaruka ruribagira ngo basigwe inyuma mu bijanye n'iterambere, mu mahigwe abandi barunga sanga urwaruka ntibaronka, na cane cane yuko imwe mu migambi dufise harimo guharanira kuronka igisata c'ubumenyi n'inyigisho giteye imbere gishobora gutuma umujene w'umurundi aba aronka competence, akaba competitif, akaronka ubumenyi, agashobora guhiganwa n'urundi rwaruka mu rwego mpuzamakungu, agashobora kuronka ubumenyi bujanye n'ubuhinga bwa none mu nyigisho zitandukanye, maze bigatuma ashobora kugira ico amariye igihugu ndetse akamarira n'umuryango. Hanyuma rero amahirwe yo rwaruka asanzwe hari tukayagwiza mu bijanye n'ukuntu rwaruka rwigwako mu kwiremera akazi, hanyuma amategeko agakurikira korohereza urwaruka, amakora akagabanuka, kuko kenshi twasanze urwaruka rutanguje imigambi inyuma y'umwaka umwe kenshi baba bahomvye batashe kubera ko amarwaye aba ari hejuru, inyungu zikaba ari nke, hakiyongeramwo ikori, ugasanga n'amadepanse bagira amashirahamwe atandukanye bashizeho ntibishoboye gutuma amashirahamwe y'urwaruka abandanya akora, bagaca bahomba. Twosaba yuko batoye nimero 23 n'amashinga amateka n'amashinga amateka ikuraho amakori kugwaruka n'imiburiburi rutanguje amashirahamwe rugakora nk'imyaka 3 ata amakori yuko ruratanga canke n'itanu mbere. Abakenyezi ndafise mama nkunda cane, ndubatse, ikintu ngomba gukora nuko ndi mu bantu bita men engage, ndafise uruhara mu bijanye no kudahohotera abakenyezi, haba ndiko cane cane bigarukira kugwanya amabakaruga abakenyezi. Birahagaze nuko hashigwaho imigambi y'iterambere, amashirahamwe y'abakenyezi bagahurira hamwe bakaronka imitahe kugira ngo biteze imbere, kuko umukenyezi yifashe ashobora kwitunganiriza imigambi, aragira ico amaze mu rugo, umugabo akamwubaha. Iyo umugabo azanye 5 umukenyezi akazana 10 canke 5 nawe nyene, usanga umugabo atakivuga ngo ntaco maze mu rugo, untana ibintu mu rugo. Hama kandi ugasanga uyo mukenyezi arafise ico afashe mu iterambere ry'urugo, umugabo akamwishimira kandi iteka rigataha mu rugo rwabo. Rero so guharanira gusa kugwanya amabakorerwa abakenyezi, ariko kandi tugomba guharanira nuko baronka amahirwe masa. Ndakunda cyane bagiye bakenyezi usanga badandaza amatomati, utuntu mwibara batembereza utuntu, benshi muri bo bafite ama histoire ateye ubwoba. Hari nko mfise umugenzi hafi yo muhira, umugabo yamutanye abana 4 batari 6, baguma muvyara ko abana benshi, babaye 6 caragenda arongora uwundi. Hama nyamugore aguma yidandariza itomati n'indagara, aratunga abana bariga. Aza yumva umunsi yo mutelefone ati umugabo wawe rero yagize isanga ari muri Prince Regent mu bitaro, atigendera umugabo abiwabo bari ruguru ntabandi afise. Aho umugore yazanye wa kabiri yaramutaye yaragiye, mugabo umugore yari ya de force, yaragize inkomezi nyinshi zo gushaka kwegera umugabo wiwe. Hama mugabo bonye ko agatahe yarafise kitomati n'ivyamwa agiye guhera, avuze umugabo yamutaye mu nda, ugati reka telefone rwanyu baze muraza murabuwanyu, ngiye kurera abana yantanye twavyaranye. Rero abakenyezi nkabo turabubaha cane, kandi tugomba yuko bashigikirwa. Umukenyezi w'umwirimizi, umukenyezi yamayigwa ko agwavyuka yivyukiranya mu ngwane zitandukanye, nibo bayeho dufise, nizo ntwari dufise mu gihugu mu bisanzwe. Ego Real Madrid, Hala Madrid, inyama y'impene.
nakuze ndi impunzi narahungiye muri Kongo ndahungira muri Tanzania. Nifuza ko ibihe turimwo vy'amatora turonka abakandida ashaka kuvugira abarundi b'impunzi bariho benshi cyane mu bindi bihugu. Birateye isoni ko twaba dufise impunzi ziri mu mahanga kandi impunzi ziri hanze y'igihugu n'ubutunzi tuba duhomvye n'ubutunzi tuba dutakaje. Ndi muri Tanzania ndi impunzi baratubwira indoto basokuru bari bafise abahunze 72 zo kubona Burundi bumeze neza bwubatse neza abantu bakundana abarundi biyumvanamwo. Izo ndoto navanye muri Tanzania niba mushitse ngaha twarazironse gatoyi turazumva ko turabona uburyohe bwazo mugatubona abantu basubiye guhunga kandi umva no kwifuriza ko abarundi bari hanze y'igihugu b'impunzi Imana yodufasha tugatogwa akazi n'amashinga amateka ishobora kuvugira abarundi hakaboneka ico bitama amnistie générale hakaboneka ikigo nkuko vyabaye muri 2000 mu vyarusha hakabikigo c'ikivunga bisubire bibe n'ubutwubaka Burundi ko umurundi yahunze ahunga n'ivyiwe vyose umutahe inguva bafise ubwenga bafise igihugu kirahomba cane. Nibuke yuko dufise n'abandi benshi bagiye muri Serbia n'ahandi turabona inyungu yagiye amafaranga batwaye bafata amadege bariha amaviza byose byatumye tuba muri bino bihe turimo. Rero turabipfuriza abahirwe meza bagiye kurondera agafaranga ariko turagomba ko bibiki igihugu cy'u Burundi hama natwe dukora ibishoboka byose tugabanye yuko abantu baba badatekanye batekeye amavarize. Enda guhimurusha nanje bambwiye ngo ntendondere passport ngo y'amatora ya bashobora kuzotuma sanga nagiye nahunze ngo benderondera passport ndazifise z'umugore n'abana ariko narahunze bikwiye ariko ubu sinifuza gusubira guhunga no kubakabona Burundi twese tukabandanya dushigikirana mu byo dushoboye tukihanganiranyira tugashigikirana. Nitwa Niyongabo Jules yigenga mu ntara ya Bujumbura ndimvukira ya Bujumbura. Hanyuma ndi kuri 23 ku karata yitora hariko 30 murongo utangura uwo hagati ndi ku murongo gira 3 ku nimero igira 23 hariko ifoto yanje ni nimero n'izina Jules Niyongabo uca ufata ikaramu gacugira OK ukavivura ukabutoye wigenga Jules Niyongabo ugatora iterambere iteka ryawe no kubaka Burundi bufise iteka bwubashwe butekanye kandi buteye igomwe.